sema nawe akagushira nta yindi ntumbero. Intumbero Yesu yarafise ngo badutoranye yadushize kugira ngo umuntu agire gute yabimbuto. Kandi turi hano turi ku mugwa mukuru w'igihugu, kandi turi mu gisagara. Mu gisagara haba abantu b'imico myinshi n'abantu batandukanye bavuye mu ntara zitandukanye. Uko umuntu wese ari semana umwijambo niri icyatumye data gushira agagutoranya. Iyo wavuye sinahazi, ariko icyozi ijambo rimbwiye icyatumye kwicarika aho wicaye agagushira muri icyo kibanza urimo. Hari ijambo dataho Yesu Kristo nashimwe. Amen. Ndabaramuje mwese mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Turashimiye Imana Data wa twese ubuntu bwayo n'imbabazi zayo tugiriye muri kino gitondo twongeye twese. Reka twese dutere ibiganza n'Imana icubahiro. Turashimiye Imana Data wa twese ngo tumwiharike tugiriye neza. Kino gitondo twongeye muri izi ntango z'umwaka. Reka tuvuge ko Imana nihabwe icubahiro. Turashimiye kandi ababyeyi bacu Imana yaciyemo ngo baturose kano kanya kw'ijuru ryemeye ngo natwe twongeye duhagarare imbere y'umugeni bakoze Umwami Yesu n'abamezagirire. None rero twese kino gitondo cyiza Imana tugiriye ntawe reka gushima kuko Imana tugiriye neza. Turi hano mu ncamake izina bamaze kurivuga ni Batakayose Jonathan. Ndi umwe muri bene so Imana yagiriye ubuntu iragahezagirwa. Ana niwe yavuze ngo Mana urantwengeje. None rero tudatebeje twese tuzingure Bibiliya zacu dusangire amajambo y'Imana ari muri buno butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe n'intumwa Yohana. Turasoma igice c'15 niho tugiye gusoma urupapuro +183 mu isezerano rishasha. Abafise izi Bibiliya twahorana ku bafise yabiri inyanye mu kirundi ciza ndibaza gushobora gusanga bidahuye urupapuro. Dusome rero 15 tuca tuza guhera ku karongo ka 16 niho duca tuza guhera. Turashimira Imana kino gitondo. Uhereye ku munsi w'ejo twarumvise amajambo y'Imana. Umusiguzi yatugaburiye ijambo ku munsi w'ejo yaratwigishije aratubwira ngo jambo y'Imana yatubwira ngo naho ibihurusi byoza, naho intambara zoza, naho ibifunda yobaho, ariko iyo umuntu ahagaze neza agumamo neza. Iryo niyo jambo twumvise ku munsi w'ejo. Kuko tuko turasozera igihe twagira ngo twongereko dusomera hano igice c'15 ku murongo wa 16. Duhereza mbere ku 15 avuga ngo sinyibita abashumba kuko umushumba atamenya ico shebuja akora, ariko mbona bise abakunzi kuko ibyo numvanye data vyose nayo amenyesheje. Si mwebwe mwantoranije, ariko ni jewe nabatoranije. Nabashizeho kugira ngo mugende murama imbuto, kandi imbuto zanyu zigumeho, kugira ngo ico muzosaba data cose mu izina ryanje akibahe. Imana yacu ihabwe icubahiro.
n'aya majambo y'Imana tugiye gusangira ari muri kino gitabo cy'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe n'intumwa Yohana umwe mu ntumwa za Yesu Kristo ariyo mwanditsi wa kino gitabo akandika ibindi byete bitatu n'igitabo cy'ibyahishuwe Yohana. Naho Bibiliya ivuga ba Yohana turabona kandi Yohana umubatizi mu butumwa bwiza, tukana Yohana Mariko n'uwo Yesu avuze ngo mwene Yona. Ariko tugomba ngo tuvugane kuri aya majambo. Uyu mwanditsi Yohana yanditse ari mu butumwa bwiza, niwe yanditse ariko siwe yavuze. Turabona Yesu Kristo ari mu ikoraniro batangwa kuvuga aya majambo, ku mutware yarivuga wenyine ava ngo jewe umuzanyi kandi data ni nyeneho. Arashishikara hepfo ariya tumaze gusoma rero acongera ahindukira abwira abigishwa be, umushumba ntiyabacindage muri mwane mwashinje, mwebwe nimukira abashumba ariko muri abakunzi ba Semana. Umva kino gitondo tawe ibiganza by'Imana icubahiro. Umva n'Imana icoma ngo mwebwe abo yatoranije akabashiraho Semana. Nimukira abashumba muri abakunzi b'Imana Semana. Abo yatoranije s'abashumba oya abakunzi b'Imana. Acabana ngo n'abasimwebwe mwantoranije ariko nijwe n'abatoranije. Inyuma y'agakwaca bangacaho icyatumye dutoranya kino gitondo ni cyiza. Semana. Imana tugirire neza. Ko abanyeshuri bamaze kuririmba ngo batanga amashimwe, sibyo no? Reka twese twongere dushimire Imana, sibyo? Yadushize avuze ngo yadutoze ko twayitoranije, kuko hari igihe umuntu bimucana akibaza ngo kumbure hari ikintu kinaka jewe nakoze kwa mutima w'Imana yantoranye. Ariko Yesu Kristo ubwiwe arabivuze ko ni Imana nzima. Semana. Aravuga ngo none rero bari kumwe n'abigishwa bavuga ati none rero mwebwe simwe mwantoranije icyo n'abatoranije ndabashiraho. Maze kubashiraho nta yindi ntumbero. Intumbero Yesu yaravuze ngo badutoranye, yadushizeho kugira ngo umuntu agire gute yabe imbuto. Amaze kwama ntiyavuga ngo mugende, ntiyavuze ngo twame tugumeho duhagaze, yavuze ngo mugende. Uteye intambwe ugiye yindi ugende wamiki imbuto. Mbatoshimira Imana. Umviza rero icyatumye dushiraho muri kino gitondo, icyatumye ubwanjye yashizeho Semana nawe akagushiraho, twese ikoraniro akadushiraho nta kintu. Kandi turi hano turi ku mugwa mukuru w'igihugu, kandi turi mu gisagara. Mu gisagara haba abantu b'imico myinshi n'abantu batandukanye bavuye mu ntara zitandukanye, uko umuntu wese ari Semana. Umwijambo niri icyatumye data gushiraga gutoranya, iyo bavuye sinahazi ariko icyo ijambo rimbwiye icyatumye kwicarika wicaye agagushira muri ico kibanza urimo. Hari ijambo nataro yagomba twame imbuto zigume. Tumaze kwandika zimamaruza n'itwango z'Imana zimaze kugumaho, ariko icyo gikurikiye acavuga ngo kubw'ibyo rero ko namaze kubashiraho nimwaba ariko bazoca gikoreka namwe Semana. Semana. Amen, 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 amen. Umiriza ngo tumaze kwa yadushize hari icyo gikoreka ngo
icyugo icyo ngomba icyo ngomba data chakiduha mu izina rya Yesu Kristo. Niyo numbero n'ubwo kwami mutu kwami ivyamwa bifise ikimazi gikomeye. Iyo tumaze kwami ivyamwa hari ikintu kiba gitwa Yesu ari usomye ku 15 nyine hari ku 34 ku murongo wa 2 avuga ngo nice muzabibu amaze kabiri ngo nice muzabibu namwe muri amashami ishami ryose ritama ndagira gute ndari acarahindukira aravuga ngo kandi rero nayama nayo semana nayizigiye ko ari ku muzabibu yama bimeze neza ariko ngo bayitegereje Yesu acyagitegereza abona neza naho hari amashami yama hari ikindi gihe gikenewe kugira ngo ayo mashami arushirize kwaca semana arayatumuturira shama yakira gitondo cyiza cy'umugisha ko yagushizeho akagutoranya icyo ukene akagututura intumberi ngushize kugira gute kuko rutembera uhava havukiburirane uhava usanga kuko igiti bari bagituturiye bakurako ibihoro bakurako ibintu bituma igiti kitokwama neza kugira ngo kibandanye giterane mashasha. Turi kumwe n'iri jambo icyatumye ashyiraho ragushiraho kwari kugira ngo twane imbuto izo mbuto zacu zigumeho zimaze kugumaho ibintu bica bigenda neza twese hari icyo gikoreka hajya kwiga ngo Yesu cyangwa ngo rero nimwaguma muri kintu sivyo amajambo yaje haguma muri mwenge muca musaba icyo mugomba cyo ntimushobora kuba mutagize gute mutavise kuguma rero kwama kudushira ngo twabe gutonze inguma bifise ikibazo kinini umbirize iyo tugumye muri we tugira ijambo semana tugira ijambo tukabene ijambo kuko Yesu wacu ni ijambo nawe majambo Yesu yavuze nawe n'ahandi usanga ni Yesu ubwiwe yavuze agomba ngo tugume muri we tuguma mu ijambo tumaze kuguma mu ijambo tukagira ijambo tukabene ijambo muri icyo gihe rero bica bikunda rero ko twaba ko bigenda neza kuba twigishije yatubwiye ngo nayo n'ubushi byoza tugumemo neza ntidutinye oya kugira ngo twabe iyo usirici birasaba ngo nayo intambara zose amageragezwa akaza ibibazo bikaza indwara zikaza biragomba ngo umuntu wese yongera azirikane amenye ngo datige yashiraho yambwiye ngo biguma byoroha ntizongera gutera kwaba imbuto zikaguma kugira ngo nanje amagere meza nzogira amagere meza uzogira duca dusaba data. Nico gituma buri muntu wese uni Yesu aciye umugani ariko avuga mu migani avuga umuzabibu aravuga ko na amashami nitwebwe abizeye nitwebwe twabize muri rijambo nitwebwe abakristo bo muri Pentecote mu misiyoni yacu ya Bujumbura ariko nagomba nakubwire uko turi kose uko wize mu Pentecote uko wigiyemo ikibazo niki ngo wane imbuto zigumeho kuko zigumeho bigira ikibazo dusoma dutende reka tujye tujimene kuko rero ibihe bishobora kugoba Yesu tubona nyina twongera kuvuga ubundi muganda usome bwa
mu gitabo cy'ubutumwa bwiza ko bwa Yesu Kristo bwanditswe na Luka. Turabe niyo gitabo cy'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Luka igice cy'icumi, igice cy'umunani. Igice cy'umunani cyo dusoma ndaza kuronka 14. Igice cy'umunani kuronka 14. Turagiye gusoma. Umutwe w'amajambo avuga ngo umugani w'umubivyi. Dore tubijako kavuze ku 14 rwango. Izaguye mu mahwa n'abayumvise maze bariko barigira umwitwariko wo muri ubu bugingo bona ubutunzi n'ibihimbara byo muri bwo bikabunyoha ntibaba imbuto nziza. Uni Yesu ariko aca umugani cy'umugani avuga ngo mu bibi zimwe zigwa ku nzira, izi zigwa ku rutare, izi zigwa ku ivu ryiza. Ahatana barigishwa bo mwiherane baramusiguza babanza kumva ariko baramubaza atangura kubasigurira ibyo uyu mugani uvuga. Twe twahereye ajya ku 14 hora no gushira haruguru umbiriza ngo izaguye mu mahwa n'abayumvise maze bariko barigira umwitwariko wo muri ubu bukize gute ubugingo. Ngiyi probleme ya mbere kwirasa ituma muri kino gihe abantu bari bizeye abayahamagaye abayatoranije akabashira ngo bahame imbuto. Hari ikintu kimeze nk'umutego cyane nka bariyeri gituma abakristo batariko barama neza, bariko bagenda basubira inyuma, batera intambwe batambukira aho bari, aho gutera intambwe baja imbere ngo bame, baratera intambwe imbere bagasubira inyuma, kuko hari ikintu umwitwarariko w'iby'ubugingo n'iby'ubutunzi ngo ugacunyoha iryo jambo sema Imana itugirire imbabazi. Ngo umaze kunywa ibyo bimaze kujamwo ngo bicayibuza ko abantu bashobora kumukisa ashobora gukora yisanzuye ngo yumve ko muri we abwirwa muri bitwara ibyo Isura yavuze ngo jene umukristo nzokwama ndiwe mu bintu byose kugeza kwega ute gupfa kubera umwitwarariko waje, kubera ikibazo kanaka, kubera iby'amaso y'impemu yiwe yamaze kuma akabona ibintu byo bica bigira umuntu aba agiseko byagute kwa. Reka 15 babo 15 izo mwivu ryiza nabumvise iyo jambo bakarigumya mu mitima myiza itunganye bakahamishwa imbuto n'ubugira gute izaguye mwivu ryiza ngo zamishwa imbuto zirama. Reka dusubire mu rusomero izo mwivu ryiza nabumvise iyo jambo bakarigumya mu mitima igize gute myiza itagiramo agasemba, itagiramo ya myitwarariko, itagiramo bya bibazo. Nico gituma natagomba ngo umuntu wese muri izi ntango z'umwaka nagomba nongera twibutse aragomba ngo wane uri umupapa muri sosiyete hanyuma wane uri umwigeme wane uri umusore wane ntiwamwijana cyane
jambo karisha mutima ugize guti gutunganye ariko nakandi kantu kari musa Imana yacu yakoze muri kino gikorane cyacu uwe watwikije kwego nayi ifundi bayi y'amageragezo igasubya ibihuza umviriza Yesu acavuga ngo none rero izamwe mwivugise naho zabi muto ntizabi muto ngo nukora ibihe byiza byo kwihana byo gusenga byo kunezerwa kurimba ngo izo zaguye mwivugise umva ngo ntizabi muto kubera bimeze neza kubera wambaye ikoti kubera waronse ikirato kubera ufite inzu bamo kubera waronse parcelle kubera waronse ibyo urya oya rivuze ngo abamubise iryo jambo bakagendera muri bakarisha mu mitima itunganye bagakora neza bagenda bana imbuto ntibana imbuto ngo nuko bimeze neza oya banisha imbuto n'ubugira gute no kwihangana ndakwifuriza rero muri uyu mwaka 2024 waba imbuto zo kwihangana ibibazo ntibibuze intambara ntizabuze ibyo byose umva komeza wawe guma neza genda neza kora neza ririmba neza senga neza isaha igeze ko yagushizeho umwanya n'isaha igeze azokwibuka nawe urushika rwa Yeriko rwoba ruhagaze azaba ngo nzungura ukoze Yeriko isaha igeze Yeriko izosenyuka isaha igeze wa mutwaro uzohava ntukubuze kwa oya kuko imiso databuja ruhaye ko kwama w'imbuto zigire gute ubeho ariko urabona Misiri rero biragoye muri no Misiri biragoye umviriza ngo amageragezwa abantu bakiyakunda ariko ndavuze ngo amageragezwa umugozi amageragezwa nizo ndaziwe ibimubabaza n'ibimurusha ibyo yabagize gute agaburirwa muri ubwo bugeragezwa data nawe araza agaseruka nicyo gituma babaribyi bavuze ngo bisanzwe ari mu ruhande rwacu bisanzwe uri muri bisanzwe wama neza atazwi byagiriza iki icyo gutera ubwoba n'igiki kora neza komeza kwihangana wongera kundi kwihangana bica bigenda neza hari abandi bantu Yesu acaga guca umugani dusome muri ubutumwa bwiza nyene bwa Yesu Kristo bwanditswe n'intumwa Mariko bwanditswe na Mariko ko bwanditswe na Mariko ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Mariko dusome harya ku gice cumi na gatatu chatwoja cumi na gatatu sima kuma wame mtatu na kane cumi na gatatu kuma wame mtatu na kane hamagambo niba uko umuntu yasize urugo rwiwe aja mu kindi gihugu asigana abashumba biwe urugo kandi ahejeje kugerera umuntu wese yo waciwe aba ni umuterani bagire gute yamagavye Yesu ureke ko atubwiye ngo tugume twaba imbuto ziguma yaragushizeho umuntu wese amugereye igikorwa ci atatubwira ngo twame imbuto zigira gute ziguma zama wese amaze kumugereye igikorwa ciwe umuntu wese amaze kumuhereza umurimo wiwe kandi mu kudushiraho mu butandukane bwacu ntawe yarenganye Imana ntirenganya si umuntu oya ntahoje mu Mana ibamwo eka iyo isaha igeze iramenya ngo bitegeza kugenda gutya icyo n'iki tugomba gutwebwe n'iki nuko wowe umuntu w'Imana utegeza ngo umuhagaze neza ukami muto ukarorera
c'Imana cy'iseruka nta n'igihumbi ufise kugira ngo twame imbuto kugira ngo twitwe barurangiranwa oya kugira ngo witwe babitumwa koya ariko ibanga rimwe uwundi murongo ngo data ni mwami imbuto ziguma muri iryo data arashemagizwa Imana ikishigwa hejuru imaze gushigwa hejuru ko bari imbuto nawe uza kutwenza ariko abantu bariko barahambira icyaha twajya urusengero rusomye umurongo ubwo w'umutumwa bwiza uko bwa Yesu Kristo bwanditswe na Luka igice c'13 uce dusoma hajya ku murongo ku murongo wa 6 tugenda kurangiza 10 igice ca 13 dusoma umurongo w'icumi ku murongo wa 6 kandi abacira uyu mugani ati habaye umuntu yari afise umusukoni wateye mu ruzabibu rwiwe araza urondera kw'isukoni arazibura abwira umukozi wo mu ruzabibu ati raba none imyaka 3 nza kurondera isukoni kuri uyu musukoni sinzibona uce ugasara iki nawe aramwishura atenda mugezi wuleki uyu mwaka nawe ndawohereza ndawutabiri hanyuma niwaba isukoni bizoba ari byiza ariko nutamba uzongera gute uzowuca Yesu yongera guca umugani ariko yigisha ko abantu bagira gutuma agomba kuvuga ko naho ibihe biriho naho yadutoranije tukaza mu ngoro y'Imana twitwa abakristo hari n'abandi bantu batewe mu ivu ryiza bagatabirirwa bakavomererwa bikagenda neza bakarinda bagakora imirimo ariko hari ikibazo kiriho ntibariko barama nk'uko databuja ngo hashize igihe kirekire araza shebuja we umuntu umukozi acaraza gusuzuma yitegereza uyu yamye ngo arazunguruka arabona ko uruzabibu rwawe arazunguruka ngo aritegereza ngo acasohora ijambo rivuga ngo hera wa mushumba wanje wa mukozi wo mu ruzabibu w'imyaka 3 narihanganye narereye ko bahinduka igiti cyo kwamizema ariko ntibyakunze none agomba ngo tugira ntacyo tutakoze reka tuwuce ariko umviriza umukozi mwiza semana umushumba wo kwizigirwa wese ngo ninde mushumba wo kwizigirwa acarahindukira abwira umukoresha wiwe ati urabizi cagihe wantuma vyariko wambwira gukora wambwira ko ntabiriye nkavomera nabikoze ntiwamurandura oya ndacumva impamezi zikiriyo zo kongera kuduga imisozi zo kongera gusigura zo kongera gutabira zo kongera guhanura kumbura mu gihe kizoza mu wundi mwaka amahinduka yohana ndakwipuriza muri kino gitondo n'iri jambo ongera wame imbuto zigumaho ikimazi goca dusaba data turigomba cose kikagutera kitakubereke kikatuberako umushumba cawageraho kiragutera wo kwizigirwa zama zitama cenda kumbere ndore n'iri jambo rero tujya dutere dusoze aho mwanya dusome mu gitabo
igitabo ca Yeremiya n'utumba turangiza gusenga ku gice c'icumi igitabo c'abavugishwa n'Imana Yeremiya igice c'icumi n'indwi duce duhera hano akarongo ka gatanu tugomba duhere duce dusenga Imana. Umviriza urupapuro amajana na mirongo ine na kane na gatanu bamwe uku niko yagize ataravumwe umuntu yishimira abantu akizigira inkomezi z'abari n'umubiri umutima we ukava kuhoraho azoba nk'agasara k'inkokore mu bugararwa kandi ntazoba ni byiza bimujeko ariko azoba ahagadutse ahantu h'ubweranyange igihugu c'umunyu kitamara. Indwi harahiriwe umuntu yizigira uhoraho akabibyizigira vyiwe kuko azoba y'igiti gitewe iruhande y'amazi gishoreye imizi yaco iruhande y'uruzi. kitumva izuba iyo ryatsi ariko kikamana itoto ntikizorinda kwiganyira mu mwaka w'uzuba kandi ntikizoruhuka kwama. Iri jambo ry'Imana aravumwe iri jambo usubiye mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Mariko usomye ku gice c'icumi na rimwe ugasoma kuja murongo w'icumi na kabiri ngo Yesu karekare mu mutwenzi azaranye hari i Betaniya ngo araza abona igiti c'umusukoni ariko urabona kigasaye acegereje araza ngo yarashonje cane yazi ngo kurico ngo yitegereje abati kandi rero icegera neza ngo ageyo arazunguka ku giti aracitegereza acagira intumwe mu mutima. Hari ijambo yavuze nta muntu ko turi mu ngoro y'Imana ariko yavuze ngo wewe wa musukoni ugasaye umva ijambo ntugapfe harugize gute oya wewe urambesha uvuze ngo nagomba n'umviriza ubwana ngo usubiye ngo ugize gute usubiye kwa oya Yesu kavuze ngo ntugapfe hari usubiriye. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Umbaraga mradutanga kino gitondo datari ngo bizi ntamba z'umwaka dusangire ijambo ngo sukubango bavuga ngo ntugapfe usubiye kwa moya. Yesu tavuga ngo ntugapfe hari umuntu asubiye kuza ngo aje kuza bibu kuza ukoni zawe hebu sukaya kuri mirongo ibiri ngo bukeye bwabo umutwenzi kare Yesu n'umukunzi mwiza n'umwigisha mwiza ngo yongera cyane n'abigishwa benyine abakakisha muri ya nzira nyine mu gitondo abacana abajana Petero ngo Petero ageze ahantu aribuka amajambo Yesu yavuze ngo wewe wa musukoni ko nagushizeho ngo ugumeho wame imbuto zigumaho nizagumaho ntusubire kugira amaganya no kuvuga ngo Imana yaraguhevye ngo harabe Imana ikunda kugira ngo uzosabe data bigende neza ko waze kwama reka ndarusome harusubiye mu gitondo ca kare ngo Petero ageze araza caritegereza Yesu ya majambo bavugaga byagenze gute cyagiti cyacu yira gute cakabira ko case kwama
cyatewe n'inzira gute kisi n'uyu Yeremiya n'abwishwa n'Imana. Yeremiya bangu arakumwe umuntu yizigiye icyari akizigira ariko nazize umubiri akizigira ubwenge bwiwe akizigira amashuri yiwe ubutunzi bwiwe amatongo n'ibindi byose afise ngo arakumwe kuko atabye neza ngo ameze n'agati kagize gute k'inkoko. Azoba ahantu h'ubugararwa, ahantu h'ubweranyange, igihugu kiza gute cumye kigadutse ntazohagira umugisha. Ariko bangu hahirwa, sema amen 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 amen. Hahirwa batumire, hahirwa bayatoranije akabashira bakamenya ibanga bakaba imbuto bagatora ibikorwa bakihangana bakagora intambara nziza. Umviriza Pawulo, iyi ntumwa nawe nyine abonye yarwanya intambara nziza, yarihanganiye imibabaro. Umviriza kanyuma ariko arasozera aca avuga ngo narwanye intambara nziza, nazigamye ukwizera, ibisigaye n'icyo igitsina cyo kugororoka. Aca asaganirwa sinjyewe njyenyine nzogihanga, hari n'abandi bariko baraza inyuma bazoza kwihanganira intambara bagakora nabyo bigoye, bakaba imbuto bakihana neza bagakizwa neza bakava mu rusaku bakava mu nzigo bakava iwabo n'abantu bakagerera isiyo bagashyira imyumviro mu mana ngo barahiriwe ngo bameze nk'igiti gitewe iruhande y'amazi ngo niciganye uruzuba rwaka kivuga ati hoya ndi ku isoko nziza ndavoma amazi meza ndanwa ubuntu bwawe Mana burampagije. Niki kizoma n'itoto ikindi baza kitoto sinabyumva rero neza itoto no gutotara kizokwama kirembye sibyo gifise amavuna y'ibiti byose naho biremba ibiti naho biremba ntibiremba kumwe n'amababi yabyo ntasa kumwe naho icisho kuza mu cigushana hagaruca akaza umuyoboka hari gusanga handitse ubwatsi uri kuritegereza mu muri bwacu usanga ahantu ugasanga ibyatsi byangashi birirabura cyane bimeze neza amabasa neza n'ibindi usanga naho babirembye ugasanga birabetutse. Ataba ngo abashinzwe muri we bakaba imbuto zo kwihangana, ijambo rikava mu mitima myiza, umutima wihanye neza ata mutima muburimo atari abantu Yesu avuga ngo wa muntu mubiwe wamunebwewe wamurakimaziwe itoto rizotse izuba ry'ubugorozi rizagira gute rizobarasira. Tunamika amaso yacu, tunamika amaso yacu. Iki gitanda n'iri jambo Imana yarimo barakubwira wewe Imana umaze iminsi wiganyira, hari ibibazo hari intambara urimo bikakubuza kwaba neza, ongera ugira intambuko turarwaye kaze ngwino data agomba kwaba neza, aragomba kuguhindura
turabaye kazi shikiro n'indwi z'intango z'umwaka ngondera wami muto zigumeho ntiwami bicabishi emera wongera uterwa mu ivu ryiza kaza ngwino kuri Yesu niwe ushobora kongera kuguhingura akongera gutera mu ivu ryiza bikongera ugasenga bikemera kongera ukarimba bikemera gakora imirimo bikemera kandi muto neza haragoma ngo wongere wami imbuto ntube nk'abandi bavuze ngo ni Yesu ariko arahita habona umusukoni amaze kubura ku isukoni aca ku mati haragoma ngo wongere ubwizigirwa yongera kugirira neza aguhezagire wongere wami imbuto ibihe byiza by'impemburo byongere bize tekaze mubiri wacu se usabe abapasitori mufasha abantu mubafashe ntihagire umuntu agomba yicaye kireka urwaye udashobora guhagarara aba bantu mubafashe nico mwahamagariwe kubafasha reka dusenge Imana. Mana data wa twese ijambo ryawe ni ijambo ry'ubugingo kandi ryiza ni wewe muzabibu w'ukuri kandi kugira ngo umuntu yame cyane aguma kuri wewe kandi kugira ngo umuntu arushirize kwama aratuturirwa kugira ngo amashami atotahare turagushimiye kandi kugomba kwabamaze kwama nabo bamwe imbuto zigumaho. Haleluya! Imbuto zidahunguruka, imbuto zidakabirana, imbuto zigororotse ziri mu bugingo kandi bigira ikimaze nk'umuntu niyaba cane akaba imbuto zigumaho azoba afise uburenganzira imbere yawe gusaba ico agomba. Haleluya! Abantu mwami baraje kuko bumvise ijambo ryawe. Amaraso ya Yesu Kristo n'ababeko imbabazi z'Imana nizibabeko mu izina rya Yesu Kristo niwongere wemere mwami kwakira imitwaro yabo niwongere wemere kwakira intege zabo wibuke igikorwa wakoze i Gologota. Haleluya, haleluya! Wibuke igikorwa wakoze i Gologota, wibuke amaraso washeshe i Gologota, imbabazi zawe nizibabonekeko ubwiza bwawe bwongera bubapuke ntibasubire kugenda biraburaniwe. Natwe tubasengeye gutyo mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. tugira gusenga ashobora gushika ukaba ufise umutwaro ukaba ufise indwara ukaba ufise ikindi kibazo uhaguruka uri dusenge nawe ugira ukwizera kuko mwamaze kwama imbuto abamaze gututura ibijambo ryawe ugaca dusaba ntacyo tugomba cose. Gora ikiganza cyawe kiza iminsi wiganira, kiza iminsi uri mu bibazo, kiza iminsi ubaza ngo bizogenda gute, ariho arabishoboye. Gora no kwizera. Mana data wa twese uri mu ijuru, amen amen. Iri shengero ni ryawe Mana, uraribwiye amajambo akomeye, uraribwiye amajambo y'ingene
bakwiye kumenya ko uri umwami w'abami. Abantu nibagenda bama ivyama bikwiranye no kugororoka, nawe uzobakorera ibyiza. Turabasengeye abakozi bawe Mana, ngaba bagirire neza ku bibazo byose bafise mu izina rya Yesu Kristo. Naho zoba ari ingwara uzifise kububasha, naho yoba ari intambara imeze gute, twumvise mu abigishwa bawe bagutakamiye, urahoze umuyaga n'ikiyaga ngo nguhoze ibintu byose biri mu mitima y'abantu bawe. Ngaya amaboko babe yatarise hejuru, avyerekane mu gutabarwa kwabo guce muri uko kuboko. Umuntu wese yumva ahumurijwe, umuntu wese yumva amahoro, umuntu wese yumve ko akiza ingwara, ubumuna bwose n'imisonga iri hagati muri bo, mu izina rya Yesu Kristo. Genda uri hano, turabizi bafise ubushobozi kandi bafise gukora. Camunyamba mu gitigu no mu bihaha, cariya hose umuntu wese yumva ababaye, ibitari vyawe vyose biragurana n'imizi. Ishengero ryawe ritahe rikize Mana, urakoze kuvyumvise, urakoze kubagirira neza. Tubisenze gutyo muri rya zina ryawe ryera Yesu, amena. Nuko mugire ukwizera, Umwami Yesu akubagirira neza.